ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndakuramukije inshuti mugenzi mu kuzana ikiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodasman Kiza ndiko ndayigushikiriza. Mu kiganiro giheruka twaravuganye ukuntu umukenyezi yokunganira urugo. Rero twarabane twiyumvira ku kuntu umukenyezi bana yunganira urugo. Muri kino kiganiro no munsi turakwijambo twasomye aho batubwiye yuko ibyo kurya niyo vyubakure ngo umukenyezi yobisangayo akabirondera. Reka rero tubandanye dukurikira ingene umukenyezi yokunganira urugo. Tukaba tukiri kumwe na Kicurugo Pascal hamwe na Virginia ntunzwe n'Imana. Mwadusimye yuko umugore aroranye ngo ameze nk'amato y'abadandaza ngo ivyo kurya naho vyobakure abikurayo. Aho oye hariho abagabo bamwe neza ko batabikunda kubera bibaza yuko ngo umugore agiye kure cyangwa agiye gufata ingendo ngo yahava ngo yonona ibintu ngo akarenga ibigo ugasanga nyene ntibavyumva ntibabitahura. Mwe muvyumva gute? Ya ivyo onye vy'ukuri sivyo ko umukenyezi agiye kurondera nawe ngo azane ibidandazwa ko yo bagiye mu bumaraya. Vy'ukuri ivyo baravyitiranya. Baravyitiranya kenshi abagabo barashobora kwiyumvira abagore uko ngo kumugore mazengwe mu munsi ntamubonye ngo kumbura iyo bayajanye na naka kumugasanga bariko baratwiyumvira ivyo natwe tudakora. Ega abo bantu bariho ariko si twese. Abo bagore sinovuga ngo ntibahari, barahari ariko si bose. Ariko umukenyezi w'umuhizi azi kuroranya urugo rwiwe, azi kuronderera urugo rwiwe, ategerezwa gutambuka intambuko. Iyo bamubwiye ibidandazwa bizimbutse biri ategerezwa gushikayo kuko abagiye azi yuko agiye kuzana ibiteza imbere urugo rwiwe. Jewe numva umenga uwo bakora ivyo nuko nawe uwo mutima yo bari wafise. Nakubariye ati twese ntidufise imitima imwe. Hari ababikora n'abatabikora. Yego kicyo. Murakoze. Je nibaza ko ubwambe no gufatira ku mwizero. Mbega wari usanze umwizeye gute? Kuko nyambo baza ko yorengerwa kubera agiye mu mahanga kurangura cyangwa agiye mu yindi ntara kurangura, ni ntuko yoza mu isoko akarenga ibigo, ni ntuko yoza ku botike akarenga ibigo. Igihambere suko woshira mu mutwe ko kavuye muhira aza kujana n'abandi bagabo. Aho umugabo byumvira gutyo aba ataramenya urwicarico. Kuko ijambo riravuga ubananiza soma mu migani urabona hano havuga ngo umugore mwiza ngo abigitsibo kiza ku mutwe w'umugabo. Ni kuvuga rero umugore arangwa n'ibikogwa. Arangwa n'inyifato runtu. Umubona mu mibano ya nyamisi yose bituma umurungi katama kinga ufise cyangwa tabwo bufise. Igihambaye n'ingene mubakanye. Ariko Kicuruga hani bavuga ati je kuri umugore wanje ni gitangaza ni mwiza cyane. Ndabona yuko nyene yo jahanze bo musama bigatuma rero avuga ati wewe rero ivyo kurondera reka nzokuronderera. Ega turingaho kuri kurondera ariko kandi niko mvuga n'intambamyi usanga abagore bagira zo kurondera ugasanga aramubujije kurondera kuko ngo yibaza ko ari mwiza gitangaza ngo yorenga urugo ngo abandi bagabo camusama mu mutwara. Reka nkoresha ijambo akunda ngo buca mu mutwara. Sinzi mwe bice bamivuga ko icyo ni cyazo gikomeye. Je nahere mvuga ngo bibana umwizero umufiseko. Kuko buri cyazo cyo kurenga ibigo no munsi kirahanze ingo nyinshi. Kuko turimo tabiraba hirya no hino dusanga amatati ari mu miryango hanini ari byo afatirako. Ko tuvyama mu kibano kuko barazi ko turabakunzi b'ingo, turabakunzi b'imiryango. Ibibazo rero twamamo dusanga kesi icyo cyazo kirimo. Rero no vuga ngo umugabo nahera amakenga. Kuko niya yagumana bizotuma ndatera intambwe. Kuko iki gihe sinibaza ko ari abagabo benshi boshobora gutunga urugo umugore atabafashije. Kuko utomoka nkugufasha mubyumvikanyeko n'amahoro. Mugabo ntagufashe muri ya ntumbero yo kugusuzugura. Kuko hari n'abagore bafasha abagabo basaba bavangwa ngo ujya jewe ngo wambara jewe ngo ba munzu narishe. Abo bakenze tutakunda kubabona. Yego. Muti rero abagabo hari abatinya gusuzugurwa.
cyane cyane kenshi nicyo kirimwo babona ati ubutunzi nibwaguka buzananye ku mudamu nta jambo nzogira bigaca bituma rero nubwo babikikiriza kuri iyo mvo burya n'iryo jambo ribaginyegeje inyuma yabyo ti abagabo benshi burya mu mugenzo w'ikirundi ntibagomba kuba mu butunzi bw'abagore niko bimeze niko ndabibona murakoze. Reka tubaze umukenyezi hopfiki umugore we yateye imbere agaca ateza imbere urugo abana bakarya umugabo akarya byose bikagenda neza. Niyumvira ko ata kintu cofa vy'ukuri kuko umugore nawe atejeje urugo imbere akabona ko ibintu bimeze neza nawe yokwishima akabona vy'ukuri ko nawe yagize inguvu. Erega natwe iyo twakoze ikintu tukabona kirateye imbere natwe turaryoherwa abakenyezi turaryoherwa tukanezerwa tusha tubona ko natwe dushoboye tutari babandi baguma bafashwa. Rero vy'ukuri ndibaza ko atangorane umukenyezi nawe hari ikintu yunganiye mu rugo nawe araryoherwa kuko nabi wabo baje araronka ico abazimana nayo nabo ko hari igihe ashobora gushika canke mu muryango w'umugabo bakaza basanga wa mugabo atari hari wa mugore aca yikora kuri vya bindi yarondera wa muryango ntugende atabuzimanya akabuzimana canke abi wabo baje b'umukenyezi nawe akaronka ico abazimana kuko nawe aba yararondeye. Jewe niyumvira yuko natwe iyo turondeye tukaronka ukabona ko hari ikintu nawe wakoze mu rugo urishima ukavuga ati nanje ndashoboye atari wa wundi wo kugumurindira ko umugabo aguma guha. Mwoha icizere ikihe abagabo ngo bahumure ku buryo abakenyezi muteye imbere batogira ubwoba yuko muhava muca mubasuzugura? Ikintu kihari umukenyezi nimba yakoze ico kintu ategerezwa kuguma aciye bugufi ategerezwa kuguma aciye bugufi imbere y'umugabo wiwe kugira ngo ntaca amwereka kumenga nukomeye kuri we. Rero igihe wabikoze ugaca wishira hejuru bibabaza umugabo acaboneka kumenga wamusuzuguye. Umugabo igihe cyose wabikoze ukaguma umugabo muha icubahiro umugabo nawe biramunezera. Ego sinzi ko kicuga ariko abibona oya ho tuma turahuza bibandanije kugenda gutyo yobara amahoro. Simvuga ngo umuntu wese azi ko ari umupapa uyundi ari umumama narangamize mu ijuru arabe Yesu kugira ngo amwubakire kuko amakinganyo yose ufise azoherera muri uko kuraba Yesu kuko Yesu aravuga ngo ni jewe gitandara ni jewe rutare gunyubatseko nta kibazo agira kandi ntirushaka kubaka ingo kubw'ivyimbiro vyacu ntirushaka kubaka ingo tutarongowe n'ijambo ry'Imana. Iyo abantu bariko barubaka bariko bagira ubugeni hari amajambo akunda kubasomera muri Bibiliya ariko kubera umunezero sinzi umenga ntibayakurikirana kugira ngo bayashire ku mutima kuko usanga inyuma y'amezi make cyane hari ingo zatangwe kononekara kandi rirya jambo burya rirakomeye. Reka ndagusabe udusomere muri Mariko 10 umurongo wa mbere ugeze 12 kugira tugagarukeko. Ubu twagize ko bwanditswe na Mariko igice ca 10 dera ku murongo wa kangahe wa mbere tugeze 12. Yego avuga ngo ukwahukana ntikubereye arikora avayo aja mu gihugu cy'Yudaya no hakurya ya Yorodani ishengero ryongera gukoranira kuri we yongera kubigisha nkuko yamenyereye. Abafarisayo baza kuri we baramugeza bati mbega biremegwa ko umuntu yirukana umugore wiwe? Nawe arababaza ati Mose yabagereye iki? Baramwishura bati Mose yemeye ko handikwa icete cyo kuvavanura akamwirukana. Yesu arababwira ati gukomantara kw'imitima yanyu niko kwamwandikishije ico cagezwe. Ariko hereye ku itanguro ry'ukuremwa Imana yabaremye bari uburyo bubiri. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bompi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri ariko babaye umubiri umwe. Nuko ico Imana yamatanije umuntu ntazakimature. Yinjiye mu nzu abigisha bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati umuntu wese yirukana umugore wiwe akabira uwundi abasambanye kandi amuhemukiye. Kandi nawe ubwiwe niyahukana n'umugabo wiwe akabirwa n'uwundi azoba asambanye. Murakoze. Turumvise ko Imana ifatanije ntazogire ukimatura. Ariko biragaragara neza ko uyu munsi ingo nyinshi ziguma zahukana. Ibibazo biri mu ngo bituma ingo zahukana ni byinshi. Ariko uyu munsi duhagaze kw'icyo wabajije ati mbega uwagira amakenga ko umugabo atumye umugore we kudandaza yohava arenga ibigo kuko icyo kiri mu bituma ingo zisambuka. Nico ngomba mpagarareko.
je novuga ngo Imana yavuze ati yafashe umwe n'uwundi irabahuza baba umwe. Rero yamaze kuba umwe nuko mushyira ibyumviro hamwe. Ntubone ko agiye kuvoma ngo imari yanjye arayitwaye, ntubone ko agiye gusuma ngo ubutunzi bwanjye arabutwaye. Oya, nimushyire hamwe ushize amakenga. Hanyuma barabagize Yesu ati mbega biremewe ko umuntu yirukana umugore wiwe? Kenshi turabona ko n'amategeko aravuga ngo ufashe umuntu asambana biremewe ko abantu bahukana. Muga mu ijambo ry'Imana riravuga ngo ahubwo wogira imbabazi, kuko iyo umuntu akoze icyo cyaha aba yatewe n'abadayimoni. Sishigikiye ababikora, muga bishitse umuntu akagwa muwo mutego, sinemeza ko bahukana ko birasi kivuga. Ahubwo bokwegeranye n'abakozi b'Imana, uwo muntu agasengerwa, hama umuntu nawe bakamuha ijambo hagira icyo abivuzeko. Nibaza ko twofashanya kw'iryo jambo. Reka twumve byinshi bivuga ko. Yego murakoze kumpa ijambo. Yego si kuvuga ibyo bintu biragoye, ariko bigoye bitagoye. By'ukuri novuga yuko uwo muntu afashwa asambana nawe aba yatewe n'abadayimoni nk'uko Kicuruga bivuze. Kandi urumva si uko yoca yahukana, si yo nyishu, kuko nimba ari umukenyezi yafashwe asambana umugabo agaca amwirukana bakahukana, mbega wa mugabo wewe ntazohava nawe asambana wa muri ico caha c'ubusambanyi kuko batakiri kumwe n'uwo bubakanye? Ahubwo hobaho kwicarana bagasabana imbabazi, hanyuma uwufise iyo ngeso akayihiba ntasubire kurenga ibigo. Turakengurukiye aba batuganiriye Kicurugo hamwe na Virginia, tukaba twakengurukiye kuba batuganiriye n'ubu tubanatuganira nabo mu gano kizokurikira. Yesu abahezagire. Ufise ikibazo cyo nganira, telefoni 71 amajana 24 197 canke 39 amajana 499 amajana 619 cyangwa dusanga aho dukorera imirero ya mbere ibara gitiriwe Jere inimero 27. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguhe umugisha.